abatware batwara haba hano canke i Burundi benshi bakunda gukoresha ibintu bya Bibiliya cyane kandi atari abapasiteri cyangwa atari abapatiri nibaza ko hariho ubushobozi n'imigisha bunateza guhabwa n'Imana kugira ashobore gukoresha Bibiliya ashobore kugira ingena avana abantu hano abashikane hariya hirya kuburyo kuri jewe gukoresha Bibiliya uri umutware kuri jewe ntibinyingiramo cyane iyo nzi ko utabizi cyane bya Bibiliya cyane nitwa kuri diaspora idasinzira ikintu mubona muri ko murashimikiraho nk'abantu b'abayobozi kizotuma diaspora idasinzira itazima cyo bari ngiki nashaka nsigura ibintu bibiri hano kugira ngo dusa n'abashiraho umuco hariho diaspora yitwa bidasinzira yo kwisi hano diaspora muri Australia jewe nka Bertrand ndicegera cy'umukuru wa diaspora yo ngaha muri Australia nzi cyane imigambi muri Australia gusumba imigambi yo kwisi baratu nkuko basanzwe bakwizera nko bavuze ati Bertrand naturongore atware aba diaspora bose tubahanze wewe umusanzwe ubona nk'ikintu uvuga ati je no ca mpindura nka president ngo cukorike president atwaye aba diaspora bose kwisi aba diaspora bavuga ati nabantu bigenga batategerezwa gushigwaho pressure ati ibintu nerazima bigenda uko ico gihe urumva umurongozi atwara diaspora kwisi no muri aba diaspora bamwe mari gusanga bidoga bavuga ati ni kubera iki amatora abera mu Burundi why atobera hanze dore ko hariyo n'aba diaspora bari maybe byo nakundwa na benshi gusumba iki kintu mukivuga ko ikibuniko mfise ikintu kimwe cyo kivuga ko uko bipanze ubu kuri jewe bifisa amadurira ahantu hamwe ni Burundi honyene ngaba diaspora bahanze mugabo diaspora kenshi ikorana na leta n'igihugu abantu bavuyemo nico diaspora bisigura diaspora idasinzira yo kwisi nta byinshi ubiziyo suba ko ntazi ikintu na kimwe ku byo diaspora idasinzira ariko nakora mbwa sindi umuvugizi wabo sinshobora kuvugira ikintu na kimwe jewe ndaba cyane bituraba hano muri Australia hama hageze igihe bikina ko umuntu avuga ibyo muri diaspora yo kwisi bivuga iyo muri ko murakora nk'inama na bona mukubwa Samenda yaragije akora kantu k'inama nyene uvuze mwebwe nk'abantu bakuru aba president ibintu nk'ivyo iyo muri ko murakora inama Samenda yaragije mwumva ashimikira kuki neza nka president ico azoshitsa ku Barundi mu gihe manda yiwe izobekirwaninga ikintu ntagomba gushitsa ku Barundi baba diaspora bari hanze ni giki turekanye na 2040 imbona kazozi ya 2040 imbere yaho ikintu mumba ashimikiraho mwebwe mwumva kuvuga ko ngira hari aba diaspora usanga bavuga ati canke bidoga ati amatora yabaye harabayemo propaganda nyinshi ntibyagenze neza cyane maybe abatowe ntibategerezwa gutorwa ibintu nk'ivyo ivyo biravugwa ku social media birwara bivuga cyane urabivuga ko ikibona muko jewe nk'umuntu umurongozi w'igihe kinini cyane gose maze imyaka hafi 40 ndi murongozi ntabwo 30 maze imyaka 30 n'umurongozi mu bintu bitandukanye ntabwo nta namwe ndabona abantu Hello everybody, how you doing? Mwiriwe na mwana mutsime bwese mandanije kukira ibiganiro bya James Media Australia. Nizere ko mandanije kugira ibihe byiza, nizere ko ibintu ari mwake nkuko mubibona today ibintu byifashe neza cyane ndi kumwe na bwana Muhoba. Ariko mbere yuko ndagira ico ndamuvuzeho guys, reka nshimire James Media Australia umuryango bandanije kuba munini, aba newcomer, aba subscriber, abashasha, welcome. Uyu n'umuryango kabisa dusanzwe tuganira, dufise vibe iyi channel ushobora kwigiraho byinshi, so nabyo hatareka sindabicisha amajambo. Bwana Mukubwa uyu n'umugabo abantu benshi bazi, especially mu minsi yahera canke mu myaka yahera mu makambi n'ahandi, so asanzwe muri Australia ariko naravuze ati uyu mugabo sinzogenda ntamutumya kuri James Media Australia kabisa aza tuganirize. Honestly ko ndi kumwe nawe hano iri niteka dutiya kuri James Media kabisa, reka ndamukaribishe, give it up for Bertrand kabisa. Welcome to James Media bwana Mukobwa. Mukomere cyane, nitwa Bertrand ko bavuze, nandishimiye kuba ndi ngaha tube turaganira. Sana welcome kabisa. Akayaga ko muri Adelaide ukabona gute? Adelaide imeze neza mugabo urumva mvuye ibwami muri Melbourne, urumva biragoye kumenya ingene bivuga, ariko cyane cyo
ico nshima ngasi ingena kameze n'ingene nahuye n'abarundi batandukanye. Give it up kabisa ko bamebone kweri muri tanga ibintu byose bibaye muri Adelaide mamuhari kabisa. Ndakunda ibikorwa by'abarundi bari ngaha turonse abashitsi bateza kuza kubaraba nivyo nibaza ko arico umuntu wari wese yakubwira safi kabisa bamebone kweri Imana ikomeze kubazana ngira ngo ni kubera uri na vice president baragambuka cyane batwaye neza fresh. Well sinzi ko ari ivyo ngira mugabo cyane aho je ntwara community ya Victoria yo mpagarariye cyane niyo mpamvu ndi hano cyane gusumba ko ndi vice president wa president wa diaspora hano muri Australia kuko buya aba muri Victoria bazi ko ndi hano nabaserukiye ntibazi ko naje hano nka vice president wa diaspora. Safi sana kabisa. Usanzwe ujejwe iki uretse ibya vice president muri Australia ibwire abari ko baratwumviriza twagiriyeho nk'umujya w'igisahira burya ntibivuzeho ku burebure ivyo usanzwe ujejwe muri Australia. Jewe hano muri Victoria cyane muri Australia ifite intara nyinshi muri zo harimo Victoria akaba ari Jensen ki abarundi ba muri Victoria kuva muri 2019 nkaba kandi mfise ibintu sanzwe nkora mu buzima busanzwe mu kazi gasanzwe ibyo byose nibanda bivugira ngaha cyane ariko turakora imigambi myinshi itandukanye haba mu Burundi cyane byo gufasha gwaruka n'ibyo gushobora gufasha guteza imbere imigambi y'iterambere abantu basanga bakora baba muri Victoria cyangwa baba handi. Safi sana kabisa merci bya mingi. Bwana mukobwa wewe uri umuntu uzi cyane gose especially back iyo twagiye tuva mu makambi wewe wibaza ko ari kubera iki wamenyekanye cyane abantu bakuza ari benshi ni kubera ko abantu bakwizera mu bintu ngo bayobore ibintu nk'ivyo? Ico kibazo ntashino shobora kumenya ngenda cishura ngira byo kwishurwa n'abanshira imbere nyene aho mu Victoria muzoje kubabaza impamvu bibaza ko atakibazo ndabateye n'abagiye imbere imyaka nk'iyose ko na mbere yo kuba ndi president wa community nari mu mabanga kandi atari matonya muri iyo community nyene ubwo nibo bishobora kubivuga kirazira kwishima sinamenye ico mfise bakunda ariko biramfasha mu mutima kugira ico terera ahubwo muri community haba muri Victoria cyangwa no muri diaspora turiko turafashanya n'abandi kurongora. Interesting kabisa. Bwana mukobwa musanzwe wewe nkuko basanzwe bakwizera nkuko bavuze ati Belitra naturongore atware aba diaspora bose tubahanze wewe musanzwe ubona nk'ikintu uvuga ati je no campindura nka president woco koriki president atwaye aba diaspora bose kwisi? Ico giti kirakomeye ico giti kiragoye no kuciyumvira sindavyumvira na rimwe kandi nibaza ko abahari bariko barakora ibikorwa bikomeye sinoshobora kubinjiramo cyane gusa buri wese arafise uburyo akora ibintu canke gukora ibintu hamwe yoba ari mu ico kibanza kenshi uburyo bwawe bujanye nawe wenyine ngene utekereza ibintu byawe n'abandi nabo bafise uburyo bwawe kandi bacikana ibintu kure sino bivangiramo cyane mugabo ndazi ko hari uburyo bwinshi bwo gutwara ino diaspora kandi kagira ingufu nyinshi. Yego safi sana kabisa. Uyu munsi reka tuganireho ku bijanye na diaspora mu majambo make kugira ngo mpamvu ndanakureka wibandanirize. Bwana mukobwa ari bize cyane n'ubu sinzi ko ndamuroza baja kwiyurira indege asubire mu rugo so no kukanya gato yaduhaye kabisa no gushima. Bwana mukobwa tubwireho gatoya mu bisanzwe ku kintu kijanye no gutora abaturongoye muri diaspora. Mu myaka iheze wasanga banomina umuntu abantu kugira abatware ariko ubu baratogwa neza na neza ni kubera iki byahindutse what's going on? Turavye biroroshe gusigura uravye igihe haba amanomination uvuga nakacagura naka baze kuyobora abantu kenshi usanga umuntu yagize nomination atazi n'abagiye gutwarwa ni bande twasanga umusaruro atari mwinshi cyane tugaswibaza ati yamara burya muri demokrasi ubutegetsi bushirwaho nabanyenebwo bukaza kubarongora mugabo rero babushizeho bisigura ko baza kubwemerera ko imigambi baza gupanga baza kuyibera niwe babashizeho abantu ubwo dushizeho abantu twebwe tunomye twashaka kunoma abantu ushaka bose mugabo usanga hagiyemo ikimenyane canke hagiyemo gushaka uwo bibaza ko mengo bishobora mugabo abantu adafise ingene yegera abantu canke adafise ahuriye n'abantu iteza kurongora ugasanga bavyishe twibaza ko guhera ubu twafashe umwanzuro ko
abantu bateza kwishira aho bashaka kugira ngo n'imigambi bazopanga abantu bazoyiyumvemwo kuko bazoba bazobivuzwe n'ababo bonyine bishiriyeho go muri rusange niko bimeze ubu. Safi sana kabisa. Hanyuma kuri ico nyene cyo gutora umurongozi atwara diaspora kwisi no muri aba diaspora bamwe mari gusanga bidoga bavuga ati ni kubera iki amatora abera mu Burundi why atobera hanze dore ko hariyo n'aba diaspora bari maybe byo nakundwa na benshi gusumba iki kintu mukivuga ko ikiboneko mfise ikintu kimwe cyo kivuga ko uko bipanze ubu kuri jewe si bibi cyane impamvu mvuga ko atari bibi nuko biragoye ko kwisi abantu bogira ingene batora umuntu umwe bana isingene ingana bateza guhurira ahantu hamwe runaka aho hamwe ni wacu niho tuva umuntu ateza gutorerwa i Burundi nyene kuko niho abantu bashobora guhura niho point de rencontre twese duhuriye i Burundi tugiye gushiraho umuntu runaka ahubwo nibaza ko ikintu abantu bateza kwiyumvira aho abantu batorera uwo muntu bateza kwiyumvira abo barungitse mu mastate atandukanye mu bihugu bitandukanye abo barungitse kuja mu izo nama zizotora uwo muntu kuko umuntu ntiyotorerwa hanze ntibirumvikana ko igihugu ni kinini isi ni nini kandi kubera isa nini rero bifisa amadurira ahantu hamwe ni Burundi honyene ngaba diaspora bahanze mugabo diaspora kenshi ikorana na leta n'igihugu abantu bavuyemo nico diaspora bisigura ntabwo ari community bisanzwe ni diaspora bisigura ko abo bantu igihugu kirabaharura nk'abantu bacu bari hanze bariko barakora imigambi itandukanye umva muri rusange ugiye kubiraba harimo ko diaspora itegeza kuba ifise ingene ikorana n'imigambi y'igihugu abantu baba baravuyemo uvuga ko biteza kubera aho rero ku itsitso kandi uvuga ko niyo point y'abantu bashobora guhuriramo rimwe mu mwaka mugaba diaspora bavuga ati n'abantu bigenga batategerezwa gushigwaho pressure ati ibintu nerazima bigenda uko ico gihe urumva ntibiragoye abo bantu baca batubwira bati none amatora yobera hehe ico gihugu kindi co twohuriramo twese ni kihe twigiramo ayo matora mbere tuba turashaka kugira iyo diaspora izokora itandukanye n'iterambere ry'u Burundi canke ikora gute byo bigorana bisaba ngo abantu bagira inama niyo mpamvu no hariya muri Burundi bariyo nta washiramo ikiziriko ngo batore bateza gutora bavuze bati ntidutora no munsi tuzotora dusubiye hanze ntawo bafata ku nguvu mugabo byose gusubirwamo no gusigurwa impamvu biteza kugenda kwanje ariko bipanze no munsi si bibi ahubwo aba representa bari ma community yo hirya no hino ku isi abarundi bateza ko bari koratora gusumba ko umuntu aje muri vacances akaje gutora murakoze Safi sana kabisa ku bantu b'abarundi baba bibaza ati ibi bintu bimeze gute bora mukobwa ariko araducira ku mayanga ingende ibintu bo babibona nuko babona bibinde future bizogenda hama bora mukobwa kuri diaspora dasinzira ikintu mubona muri ko murashimikiraho nk'abantu b'abayobozi kizotuma diaspora idasinzira itazima cyo bari ngiki nashaka nsigura ibintu bibiri hano kugira ngo dusane bashiraho umuco hariho diaspora yitwa kudasinzira yo kwisi hano diaspora muri Australia jewe nka Bertrand ndicegera cy'umukuru wa diaspora yo ngaha muri Australia nzi cyane imigambi muri Australia gusumba imigambi yo kwisi imigambi yo kwisi baratubwira tugakora ibyo dubona dushoboye ibisigaye tukarekera abandi bagakora mugabo muri Australia cyane niho dukeneye niho jewe amaso araba cyane gusumba mu byo hirya no hino urumva diaspora idasinzira yo kwisi nta byinshi ubiziho suba ko ntazi ikintu na kimwe ku byo diaspora idasinzira ariko nakora ndi umuvugizi wabo sinshobora kuvugira ikintu na kimwe jewe ndaba cyane bituraba hano muri Australia hama hageze igihe bikina ko umuntu avuga ibyo muri diaspora yo kwisi bivugiwe mu nama canke tukasubira mu haje Bujumbura nyene nkuko byaba bigenda tukasigura ibica nk'ibiriya tugapinga ibica tugapingura biriya sana yakura ko kantu k'inama nyene baruvuze eske iyo muri ko murakora nk'inama na bwana mukubwa Samenda yaragije akura kantu k'inama nyene uvuze mwebwe nk'abantu bakuru aba president ibintu nk'ibyo iyo muri ko murakora inama Samuel Ndayiragije mwumva ashimikira kuki neza nka president ico azoshitsa ku barundi mu gihe manda yiwe izobe kirwaninga iki ntagomba gushitsa ku barundi baba diaspora bari hanze ni giki turekanye na 2040 imbona kazoze ya 2040 imbere yaho iki mwumva ashimikira mwebwe mwumva avuga ko ngira arivugira cyane ku ma social media abantu bashaka kumumviriza ibyo avuga tuzi gusa ko ahari kugira ashobora kugira nka coordination y'ibikorwa biba
kw'isi by'abarundi kugira bashobore kwiteza imbere mwe ndazi ko hari imigambi bashize imbere cyangwa yashize imbere we na komite yiwe ibyo nabyo navuze ko ntashaka kubivuga ko cyane gusa urumva iyo umuntu ari mu burongozi umuntu amubaza ikibazo ashatse kumubaza arimo nta ngorane mfitanye nawe kumbaza kino kibazo mugabo kuko nzi ko hariho abavugizi b'ibintu bitandukanye jewe n'umwanya nashaka gushira ama commentaire menshi kubijanye n'uburongozi bwa diaspora ndundi ahubwo umuntu yozobaza abo bantu nyine basanga babikora bakadusigurira neza gusoma gusa ico maze kubona nuko bigoye gose gutwara abantu bari mu bihugu bitandukanye umuntu abadategera neza ingene muri buri gihugu abantu bipanze biragoye cyane ko burya utwara abantu udashobora utazi ingene bipanze biragoye niyo mpamvu rimwe na rimwe uri kuriyumvira task tasha afise uragira ubwoba akavuga kino kintu kirakomeye uko byifatamo kose nibaza ko agerageza uko ashoboye safi sana kabisa mfise ama question menshi yo kumubaza bwana mukobwa mugabo umwanya vraiment uragiye gusa mbere yuko turangiza bwana mukobwa nashaka ndakoze ikibazo kimwe diaspora yaba yugwaruka nibo bafisemo guparticipa cyane mu guteza imbere imigambi tuvuga cyane yo mu gihugu ibintu nk'ivyo ugwaruka rwo hanze urabona ko bamwe bamusanga umengo ntibashobotse ubona ko umenga nta kintu bimariye ibintu nk'ivyo muri ko muragerageza gukorana n'ugwaruka gute kugira ngo bazobone imigambi myiza yo guteza imbere igihugu n'ibintu nk'ivyo muri gukorana nabo gute mupanga gukorana nabo gute kugira ngo bazoteze imbere imigambi yacu tuko turapanga cyangwa mupanga no ni ikibazo cyiza cyane ko muri diaspora yo muri Australia twe turageza kuraba ko dushiraho inzego zose zishoboka kugira ngo buri wese tumushikire ugwaruka turabashikire abakenyezi bashikirwe abatama bashikirwe abantu bose bashikirwe abo bantu bazoba baserukiye abo bandi muri ibyo bisata byose bazobashoboye kugira inama na twebwe turi muri executive kugira ngo dushobore kuraba ibi byo kugira ngo buri wese yisununure ahari icyo nzi nuko ndavye nakamvuze gusa ko en passant ko twe dukuze duteza gutegura ibintu bikomeye bifise fondation zikomeye ku buryo ugwaruka ruzoza nyuma yacu ruzosanga harufisaho ifatiro kugira ngo tuzohabe rusanga ataho rufatiye ngo ruce rusambara tekari ko mu Giswahili sana kabisa murakoze cyane hanyuma turi kugana ku musozo merci sana hama nashaka gusa utubwireho hari aba diaspora usanga bavuga ati canke bidoga ati amatora yabaye harabayemo propaganda nyinshi ntibyagenze neza cyane maybe abatawe ntibategerezwa gutorwa ibintu nk'ivyo ivyo biravugwa ku social media birwara bivuga cyane urabivuga ko ikibona mukobwa nasaba abantu bose biyumvira ibibazo nk'ibi bijanye n'amatora amaze umwaka abaye niba bavuga yo muri Australia amaze umwaka abaye ubunya ibyo amatora byaraheza ahubwo bisaba turabi intambwe zindi twotera imbere kugira ngo amatora azokurikira niba hari byabageze neza mbere bizokosogwe ubigende neza gusumba kuko uko bagiye barabivuga nibaza ko bazobitanga mu byiyumvira ingene byogenda neza ubutaha yego murakoze hanyuma muri USA contribution yo kubaka yanzu yiratiro mu Burundi bo numva ko amafaranga bamaze kuyashira hamwe musanzwe haizi kirekire Samuel yaragije yanansenza yuko musanzwe igikorwa kigomba gutangira yari yamensheniza ko sometime in the first 6 months hazo bari ibikorwa biriko birabandanya gukorwa ibintu nk'ivyo ariko haizi igihe kirekire atakira kogwa niko aba diaspora babibona aneza na neza bigeze bimeze gute kugira ngo dukoreho imyidogo hano hanze y'aba diaspora bibaza ati bimeze gute neza na neza kuri iki gikorwa kandi amafaranga yaratanzwe mu mbabarire kandi ngene nsubire kicyo kibazo ngenda gisubize kubo kiraba kuko hari umugambi nivyo mugabo umugambi siko turabo muri Australia urabwa n'abantu muri diaspora ndundi yo kuyisi twebwe turi bamwe mu bandi boshobora gutanga niba ari ayo mahera ateza gutangwa kandi buri wese arimenya ati jina tanzwe naya ushobora kumenya abatanzwe nangahe yatanzwe hehe ariko arakora ibiki gusa icyo nzi cyo nuko muri rusange imigambi yose abantu bateza gushaka amafaranga mu kwitanga bama batanga amafaranga makenya igihe uvuze uti nkeneye kubaka ikintu cy'umiliyoni ubwiye abantu tizana amafaranga muri no kwitanga bazozana mu ijana mugabo uwo miliyoni nyene yuvuga uti yamara n'imitahe y'abantu buri wese azo inyungu izovamo buri wese azoza raronka imyaka ijana tuzoguma turonka ikintu kiniki nibaza ko abantu bari gushamo amafaranga menshi kandi
bikagenda neza gusoma mugabo navuze buri ntwaro yose rafise ingene yipanze buri wese aravuga ati jewe ndafise abantu bazoshema aya mafaranga sinshobora kubinjiramo rero cyane murakoze safi sana reka turangize ikiganiro thank you very much ku bantu mwakurikiranye ikiganiro dukoze na bwana Mukobwa arakoze kuba duhaye uyu mwanya mu by'ukuri ni benshi ndibaza mwari mumurindiriye muvuga ati Bertrand you know aba muri Australia uzo mutuzanira kuri media yawe one day muganira tuganirize turamukumbuye n'umuntu yarazwi ngose mu ikambi ibintu nk'ivyo so yeah reka ndamureke ibandanirize ariko mbona Mukobwa sorry sana ariko iki kibazo reka ndakikubadiza you know inyuma y'amatora yabaye itariki sometime I think muri April itariki 19 inyuma yaho ndakunda gukurikirana ibintu posting by the way kuri Facebook no kandi ma social media wara postinze ku itariki 25 posting a post ndende sinobisubiramo ni byinshi cyane mugabo hari akantu na pikinzema in the end uvuga ko abantu benshi batwara usanga bishimikije Bible cyane ibintu nk'ivyo hanyuma in the end washizemwo ngo ngurihanganishije abantu biswe ibijuju canke ibinebwe canke ari mihimbire kuko batahuye canke batahuzwe vuba imigambi y'abasanzwe bigishijwe inama you know like wari kuravuga kubijanye eske n'amatora yari yabaye before nibijanye sabahanumva kenshi bandika ibintu niyumviriye cyane kandi kenshi mba nibaza ko bisiguritse wose bakubisoma babona ko byose birasiguritse icyambere nuko abatware batwara haba hano canke Burundi benshi bakunda gukoresha ibintu bya Bibiliya cyane kandi atari abapasiteri cyangwa atari abapatiri nibaza ko hariho ubushobozi n'imigisha bunateza guhabwa n'Imana kugira ashobore gukoresha Bibiliya ashobore kugira ingene avana abantu hano abashikane hariya hirya kuburyo kuri jewe gukoresha Bibiliya uri umutware kuri jewe ntibinyingiramo cyane iyo nzi ko utabizi cyane bya Bibiliya cyane nico nashaka kuvuga gusa bisanzwe hanyuma ikindi nuko muri rusange jewe nk'umuntu w'umurongozi w'igihe kinini cyane gose maze imyaka hafi 40 ndi murongozi ntabwo 30 maze imyaka 30 n'umurongozi mu bintu bitandukanye ntabwo nta namwe ndabona abantu babwirwa rimwe ngo bace bumvira rimwe bose bace bakurikira ikintu ariko abatavyumvise uyu munsi sindabita ibijuju sindabita ko ari binebwe ndabita ko ari abantu batarategera ejo tukazosubira kubumvisha hama rero n'abatumva kubera babwiye kandi bumva kubera ibiko babona biriko birabanaye baca baza urumva muri rusange nicyo nshaka kuvuga kandi baza ko ntangora ntabona tutse muri rusange murakoze safi sana nende wari kuravuga kujanye n'amatora yabaye minanimbira ati Bertrand maybe nta nubwo ari na happy ni byabaye ibintu nk'ibyo so merci bien mbona Mukobwa reka ndakureka iboneza ko yari airport guys tuyari Bertrand mbona Mukobwa vice president muri Australia kumukurongora aba diaspora bonga so merci bien mbona Mukobwa ndagushimiye cyane bye bye. Hello, my name is Akhila. My name is Nazira, and we're from the Uyghur community. Subscribe to James Media Australia.